Sangwa ikaze inshuti bakunzi ba BTV Burundi kaze tubashikiriza amakuru avuga muri mwe Kirundi kamwe mu yashikirizwe na Jewe Gilles Verne na Kimana amakuru ya kungingo nkuru ziyagize. Mukuru w'ico Murundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abene gihugu kwijukira kuziganya umwimbu kuko atabumenya iba muri kazoza tukabateguriye muri ano makuru. Rero igenekerezo rya 14 Ruhuma ku mwaka utashe isi yose yahimbaza umunsi mukuru wahariwe umwanda Valentino iko mu Burundi hari abataramenya uwo munsi mukuru kubaho. Nacho twabateguriye muri ano makuru. Makuru saya gusa anandi ni mukanya sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nonga ndabahanikaze ko nemeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru mukuru w'igihugu Burundi Evariste Ndayishimiye amagara abarundi kuziganya umwimbu uko atawumenya ivyo muri kazoza. Elvis Munyaneza niwe yabiduteguriye. Mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagendeye amazone ya Kigoma na Kigira muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo mu ntumbero yo kugarukira ku miryango igera ku 11,266 yahuye n'ingaruka y'izuba ryinshi mu mwaka w'irima A yaboneyeho akaryo ko gukebura abene igihugu bose kwijukira uburyo bwo kuziganya umwimbu no gukingira ibidukikije. Zamuribuka kubika umwimbu kubungabunga kuko nta uzi bizobejo. Ega je nama ndabivuga none Imana izo gutwengera gushika ryari mwami mubimenya. No kuvuga yuko ayicigwa turose nuko irose umwimbu utegereza kumenya kuwuziganya kuko niwo uzogufasha mu bindi bihe kuko nta uza hazobejo ingene haba hameze. Bijya migambi tuzokora kugira dushire igihugu giteye imbere harimwo guhangana n'ibidukikije no mugambi. Ngaha muriko muhangana n'ibidukikije gute? Hamwe pima amazi yaguye kuva mu kw'icenda igihe mwari mabijya bigori iyo muyabika niyo vomera mwiyumvira amazi yonyene yaguye kuri aya mabati kuva imvura itasura aya mabati yose mbona gaha mwiyumvira amazi yaguye ko wari kuyabika nta mivo mwabonye wari kuyabika ubu ntaba ariko arakora akazi. Aha duca twiga tuti mbega imvura imaze amezi atatu itagwa vyogenda gute ugacureka ucugira gatangi hajya muhira naho ushira mwihema ukimba ikinogo ugacugira ihema ikinogo ihema rirabika amazi ntavyo mwari muzi. Hariho naborora amafi bazororera mu mahema mu mazi y'imvura. Mwomenya ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yaherekejwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ari kumwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo gushigikirana. Bamwe mu banyagihugu bari mu bukene bahitamo kuja kurondera ubuzima bwabo basanzwe batabwa imicafu benshi bita kuyarara ariko abanyagihugu bagasaba leta n'amashirahamwe yigenga kugira icyo bafashije kugira ngo bave muri ubwo buzima. Mugenzi wacu Eric Nibaruta niwe yabiduteguriye. Bamwe mu banyagihugu batoragura udusigazwa mu yarara baridoga cane ko bivanye n'ubukene n'inzara byugarije imiryango yabo arico gituma baja gusura iryo yarara. Bamwe mu twasanze ahari igituro c'imicafu iva mu nzu z'abantu kiri aha mu gisagara ca Bujumbura ku Buterere baratwiganira igituma bahisemwo kuza muri ako kazi ko kagayitse. Ariko nubwo biruko barasaba ubufasha leta n'amashirahamwe abishoboye. Abamuhangana wese ngana n'uwo yishoboye kuko nta muntu yabaze ko bayishoboye ushanga kuvuga yuko mwebwe ndibaza musedukana mugirane mwoshikimba mukatuvugira cyo dusaba yuko nukuri bodufasha mugana bwo baze dufasha ibyo bodwango durekano akaniko kazi ariko nibarabi bitangizema ifashanyo adeni noba kuba mugato abose nta numba mugato gashinga mukana atrika muga isa 10 babugije ivyembe kabitanga icyo twosaba nukuri nuko moduhindura akazi mutonde ubuzibwa mu biro abajya bose bonajye bazikwandika bajya bose bajya barazi kwandika adufanya amashuri ngaha dufanya amashuri. Nayo abo twasanze mu Kanyosha aho basanzwe basuka imicafu muri quartier ya Gisyo nubwo batashimye kuvugira ku vyuma vyacu barashikiriza ko bakeneye ubufasha bagahindura akazi kuko babayeho mu buzima batishimira kandi bagasaba na leta batabariza amashirahamwe yo bagarukirako bagaruka ku bukene n'inzara byugarije imiryango bakavuga ko hako baja kwiba mu mpangu
canke gusoroma ivyo batarimye bahitamo gusura iryo yarara. Ivyo bakura muri iryo yarara bikaba ari amakara, amacupa ya parasike bakunda gutekeramwo amazi, ibifungurwa vyononekaye hamwe n'utwuma, kandi bavuga ko bafasha mu gutunga imiryango yabo. Mwomenya ko nubwo biruko hariho impungenge ku magara yabo kuko bashobora kugwara ingwara ziva kw'isuku rike no guhema nabi. Irekezo rya kane Ruhuma ku mwaka utashe, isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umweranda Valentino. Umunsi wahariwe urukundo, ariko hariho benshi bawufata nk'umunsi wahariwe abakundana. Naho biruko hari bamwe bataramenya uwo munsi mukuru ico usigura, ndetse ngo hari n'abatawuhimbaza. France Iradukunda niwe yabiduteguriye. Bamwe mu banyagihugu twasanze muri zone Nyakabiga batumenyesheje ko bareka kuwuhimbaza kuko batawuzi. Umunsi mukuru rero ntaho narinzi, gusa nama numva bawuvuga, ntaho narisanzwe menyereye neza. Kumva ko hari umunsi mukuru w'abakenyezi, none narinzi rero wose Valentino ntaho narinzi. Abandi bakamenyesha ko bawuzi, ariko bitumwe n'uko ubuzima bwazimvye bitaborohera kuwuhimbaza. Aho duhimbaza kubera ibintu byarahindutse, ntacyo dufise tuwuhimbazamo. Rero ibintu bitarazimba tukadandaza tukaronka, twarashobora kuwuhimbaza ukafata nk'umuryango mukagenda mukanywa nk'ifanta hama mugataha. Ariko ubu ibintu byose byarazimbye byarahindutse, ubonye urose nayo ufu bw'abana ushimira Imana. Bakabandanya basaba ko uwo munsi mukuru wohimbazwa rwose, na cane cane mu ngo z'abubatsi. Uwo munsi mukuru wa Saint Valentin kwisanzwe wari ukwiye gukomera cyane, kuko mu mabwirizwa y'Imana baravuga bati ibwirizwa risumba ayandi ibwirizwa ry'urukundo. Abo uwo munsi mukuru na cane cane nk'abubatse bakwiye kuwuhimbaza cyane, bakibuka bya bihe bidasanzwe babayemwo, bya bihe biryoshe byabaranze muri fiançailles, hanyuma byo kubaka ingo cyane, byo komeza ingo cyane, woha agaciro. Mwomenya ko uwo munsi mukuru wabayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 496 ushizweho na Papa Alexandre wa kabiri, utangura guhimbazwa n'abakundana mu 1950 mu gihugu c'Ubuyapani. Mbere yo kurangiza amakuru yacu, katubanje tubashikirize amakuru avuga mu makungu. Mu cegeranyo cakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu cerekana ko igihugu ca Sierra Leone kiri mu bihugu bibangamiwe cane n'inkukura. Abanyagihugu barenga imiliyoni 2 nibo bakozwe ko niyo nkukura muri ico gihugu. Umugwa mukuru w'ico gihugu n'amakaritiye yawo yubatswe hafi y'ikiyaga birabangamiwe cane, aho biri hafi gutwagwa. Ico kiza c'inkukura catewe n'ubushuhe bwinshi bw'ikirere hamwe n'ibikorwa bimwe bimwe vyakozwe n'abantu. Ico cegeranyo kibandanya cemeza ko ubukene bwatumye abanyagihugu bahungabanya ibidukikije kugira baronke uko babaho. Ivyo bikaba biri mu vyateye inguvu iyo nkukura. Mu gihugu c'Ubudagi, igihe c'isaha 4:30 z'agatondo, umuduga wo mu bwoko bwa Mini Cooper yarinjiye ahari hakoraniye abantu bashika 1000 bari mu myerekano yari yatunganijwe na Sendika Verdi, yari yaserukiye abakozi ba leta. Imbere yuko winjira muri abo bantu ngo ubagonge, uwo muduga wabanje guca imbere umuduga w'igipolisi. Uwariko atwara uwo muduga yarafashwe n'inzego z'umutekano, abapolisi bakaba baciye barasa iyo modoka kugira ihagarare. Mu makuru igipolisi gifise gushika ubu yerekana ko abantu 30 aribo bakomeretse, muri abo bakaba harimwo indembe nyinshi. Nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'igisagara, yongeye amenyesha ko harimwo n'abana muri abo bakomeretse. Ayo makuru nyene yemeza ko uwo yariko atwara umuduga ari umunya Afghanistan w'imyaka 24, akaba yavukiye i Kabul, kandi ko yashitse mu Budagi mu mwaka wa 2016. Igipolisi kikaba casanze akora ibijanye n'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe, kandi yarasavye ubuhungiro mu Budagi baramwankira. Mugabo
ko yari asanzwe acungera amazu y'ibidandarizo akaba yari afise uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu. Tubibutse ko ivyo bibaye inyuma y'igihe gito igipolisi c'Ubudagi gifashe uwagirizwa gutera mw'ishamba rikingiwe muri ico gihugu agakomeretsa abantu akoresheje imbugita kandi nawe nyene yari umunya Afghanistan. Nuko amakuru avuga mu gice turangiza ko amakuru bariko turabashikiriza kandi abashimiye imigozi mudengeje nakurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya BTV Burundi. Bandanye mugira umunsi mukuru mwiza wari wabakundana naho utaha murakoze.